tubona mbere hari abarundi batagwe kuvuga ngo ubu nta vyizigiro tugifise nta kwihangana umenga mufuma bita bariho abo bamenye ko ari shetani iri kwirabakoresha abagerageza nayo nyene ubu rero niho umuntu w'umutima ziko ari kumwe n'Imana abonekera burya kwihebura bitera umuvumo nico gituma abarundi bayamaze bati nta utanga Imana kwihebura naho hariho abamaze gucika inkokora tukuba tuvuga tuti Mana babarire ntibarakubona neza izi mpanuro twizeye yuko abarundi muzumva turumva cyane turasoma bavuga ko ubu bukene mu gihugu cyacu hari abavuga ko ubu bakenye mu gihugu cyacu umuntu rero abumvise avuga ko bakenye atangwa kwibaza ati ejo hahese bo bari batunze none baherewe bigenze gute murabambariza bavuga yuko uno munsi bakenye batwiganira ingene bari batunze mu minsi heze hanyuma batubwire ingene baherewe duheze tubafashe gusubira mu matungo yabo mbere rimwe na rimwe usigaye umengo no kwitoraguza ngo baronke imvo zo kugarariza hari abavuga ngo barabuza amahera mva makungu mbege ejo haheze ayo bari bafise bayakura hehe hari uwahazibiye ngo tumusabe ahagomorore aho kwitodomba nagira bo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhatorera akajisho hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakidogera uburongozi mbega kare bahora bakivoma hehe ubwo burongozi nibwo bwazibiye iryo vomo bakivomamwo iconzi nuko ntahengeshanya kwereka abarundi ahitunga tworikura kuko Imana yari turemeye niturabe tubone kari dutegere mu gisabisho ca Eklezia Katolika abarundi twamaze igihe dukengurukira Imana ko yaduhaye igihugu cy'u Burundi ciza ibutaka ivyiza vyinshi kugira ngo bidutungira abana buzukuru nabuzukuruza ariko twarabahe babahe biyake turahumanya agashusho keza yaturemanye abantu baricwa abandi barangazwa ingwara z'ivyaduka ziramurengera mbere n'ibidukikije birahahonera tugisaba ikigongo Imana ko twacumuye narinzi ko kubera twari turosa agahengwe tugiye gukora tutiziganya kugira ngo tuvyaze umusaruro kagashusho keza Imana yaturemana na ca gihugu ciza yatugabira ariko muri iki gihe turiko turerekana ko turi nkashima kw'ivyo Imana yaduhaye vyose ari ubusa turabesha turambika nibara turindyarya dushaka kurya tutabiza kuya n'ibindi bitose kaza gateka k'igihugu Imana yaturemeye ariko jewe ndafise ibimenyetso bitabesha vyerekana ko Imana iri kwiratujana mu buzima bwa ca igihugu gitembamwe amata n'ubuki ubwa mbere ko baratwararosa amahoro twari twarabuze imyaka n'imyaka mu Burundi kuva dutewe n'intwaro y'igikoroni twamye mu maganya dahera ariko ndazi kuno munsi umurundi aryama agasinzira azi neza kwejo hariho nico gituma mbere turiko turakora n'imigambi y'iterambere tugume twibuka igituma mu myaka yahera inzara yama yateye mu gihugu nta kindi ataruka abarundi tutari dufise umwizero wakazoza ico gihe twavuga tuti uwabirimye siyo yabiriye ngo amaraso y'umugabo n'ayamuraye mu nda twabaga twotsa nka ya mpfuvyi ataco irariza Imana yadukuye habi idushikanaho dushobora kwitunganiriza mwidegemvyo intwaro y'abene gihugu iharanira bene gihugu nyene kera ubangutse niwe yihagira ubutegetsi agakiza uwashaka akica uwashatse none ubu nimurabe umwene gihugu asigaye yitura umukuru w'igihugu atawumuhagarikiye uno munsi abanyamigambwe barafise uburenganzira bwo kwigisha akarangamutima kabo
abene gihugu bakaja mu migambwe bashaka bakitorera uwo bashaka. Ayo si amahoro. Hari ikintu gitangaje mbere nabonye i Burundi ntarabona ahandi mu bijanye n'amatora. Abarundi batorera bagaharurira hanyene bose barorera kugira ntihagire ubesha. N'ivyabona biserukira bitoje bibona kandi bikemeza ivyo baharuye. Ariko naho biruko kubera ya shetani ntihabura bo ikoreramwo bakanka ibivuye mu matora. Igitangaje iyo babajije uti wibwe ukazu k'amatora kahe ntiyigera kavuga. Ivyo nivyo vyerekana ko ababaye umukozi wa shetani kuko niyikunda umudurumbanyo. Ikimenyetso ca kabiri cerekana ko Burundi buri kumwe n'Imana ni ingene igihugu cafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze. Bakidufatira ibihano hanyuma ngo tugire aho twabivuyemwo isi iriyugara kubera ikiza COVID-19 ntitwari tuzi yuko Uburundi buzovayo. Ariko Imana yaduhaye ikimenyetso gikomeye mu kutwereka ko bijya yahaye ibihugu biteye imbere natwe tubifise. Abarundi turazi ko ataco dushora hanze, ariko nguma ntangara mbonye ivyo dufise tugurira mu makungu. Ntanjye akarorero ngaha, uyu mwaka wonyene kuva muri Mukakaro 2023 gushika igenekerezo rya 15 ruheshi, Abarundi bari bamaze gusumira hanze ibintu by'agaciro c'amadolari umuriyaridi n'imiliyoni 145 n'ibihumbi amajana 732 n'amajana 965. Ubu mwaka wonyene mu mezi 6 Abarundi baguze imiduga ibihumbi 2,739, amapikipiki ibihumbi 5,575, amamoteri yo kwatsa amatara amajana 9, amamoteri yo kuduza amazi ibihumbi 10,287. Mbega ayo mahera mva makungu yabiguze yavuye hehe? Turaraba neza ko tutameze nka wa mwana akora mu nkono muvyeyi hagera kwarura akigira uwejo agatonda gufungura mu bandi. Mufatiye kuri ivyo ni muce muraba iminwa Igitoro yavutse ingene ingana, duce turaba umwimbu w'igihugu twashoboye gushora hanze ingene ungana. Kuko kuva mu 2020 gushika ubu hamaze kugurwa imiduga ibihumbi 33,168, amapikipiki ibihumbi 40,922, amamoteri yatsa amatara ibihumbi 7,788, amamoteri aduza amazi ibihumbi 16,638. None ntitwumva ko n'igitoro cociye kigwira? Mbega kugira tugisumisha amarundi canke amarundi aragura amahera mva makungu? Ikibabaje gusumba nuko ayo mahera mva makungu agora ivyo vyose adaca mu nzira iboneka kugira ngo yandikwe mu mwimbu w'u Burundi, gutyo bareke gutyoza ifaranga ry'u Burundi. Nico gituma uza wumva ngo ifaranga ryacu ngo nirikorore agaciro kuko tutarose umwimbu dushora hanze ngo turonke amahera mva makungu kandi mubona yarinjiye. Nk'ubu murabona ko hasohotse kuva muri Mukakaro umwaka uheze gushika muri uko kwezi kwa gatandatu, muruva ko hasohotse amadolari umuriyaridi n'imiliyoni 145 n'ibihumbi 732 n'amajana 965. Ariko amahera azwi yinjiye mu gihugu ntarenga imiliyoni 600. Muca mwumva ko amahera yaba imiliyoni 700 acishwa mu binywabi n'abana b'u Burundi, bakaba aribo batesha gateka igihugu ngo ni coro. Muri rugendo turimwo ntigoroshe, kandi aho usanga muri abanyene bacisha mu binywabi aribo ba mbere bidodomba. Ica gatatu cerekana ko ikiganza c'Imana kiri ku Burundi. Imana niyo nyene yavyivugiye aho yavuga iti nzobaha imvura mu gihugu cyanyu mu gihe cyayo, imvura gatasi n'imvura rushana. Ngaha murategera neza ko imvura ari Imana irungika kugira turime twimbure.
hampande y'ayo mazi yiburuka mu mibande no mu myonga, Imana yamana ntaryo yaduhaye iyo mvura ikavomera ibiterwa vyacu tutarinze kuruha tuvomera. Kuri ico yacitwongerereza iduha n'isi ndimwa atari urutare kugira ngo tuyirime hanyuma turonke ivyo dufungura. Hari amahanga menshi Imana yahaye isi icibima imvura yo kuyivomera. Kuri ico yacitwongerereza iduha n'isi ndimwa atari urutare kugira ngo tuyirime hanyuma turonke ivyo dufungura. Hari amahanga menshi Imana yahaye isi icibima imvura yo kuyivomera. Abandi bahisi y'urutare takiterwa ko ngo kimere. Twebwe abarundi twari dukwiye gushimira Imana kuruta abandi bose. Ikimenyetso ca kane cerekana ko Imana iri kumwe n'abarundi ni ingene turiko turubura ubutare butari buzwi mu gihugu. Abeshi muri twebwe twarutse batwigisha ko Uburundi budafise ikintu na kimwe co butungisha. Ivyo vyari bicantege kugira ngo umutima wacu wamugabiye gusega nk'uko umenga Imana aratwibagiye. Sikera hari mu ndwi iheze jewe nahora ndondeza aho umujumbu bahora batubwira ngo basokuru bahora bacura uri, nagiye numva hari umuntu amaze imyaka 3 arondera gushinga ihinguriro ry'umujumbu gaha mu Burundi. Ndamubonye ndamubaza nti ni hehe wawubonye? Acambwira ati aha hepfo mu Rumonge sikure. Mugabo yambwiye ko aramaze imyaka 3 arondera abarongozi bo muruhusha gushinga iryo shinguriro. Nuno munsi nije nataguye kumuronka, naciye mvuga nti urero ngandavyifatire mu ntoki nta kundi. Murumva yuko shetani itebika ikazibira. Hariho nuwundi yaramaze ukwezi ayebaye bahagi Bujumbura arondera indongozi yo mwakira arabura. Amaze ukwezi nawe agomba kuduhingurira ubutare bwa lithium kandi butagoye guhingura, nawe nyene turi ku kivi. Hariho n'umurundi nawe yashaka gushinga ihinguriro ngaha rikora mu mashini ahingura. Amamashini ashobora kwimba ubutare ahingura ibintu. Uwo murundi yarinze asubira inyuma muri Canada bataramwakira. Ibi vyose ni ibimenyetso vya shetani. Hariho n'uwaje yerekana ubuhinga twakoresha kugira ngo ubutare bwacu tubwimbe, nawe nyene vyabaye nkuko nyene. Noneho rero ndabwira hari n'umurundi yakora amamashini muri Korea, acafata ati ngira ntahe nje guteza imbere Burundi kuko we yanyemeje ko iyi mbona kazoza ubunyere twakora ko mu mpuzu mu myaka 10 Uburundi bwabuteye imbere. Ariko yashitse mu 2011 mwarabibonye kuri televiziyo ngo ni jewe murongozi wa mbere yashoboye kubona mu maso kandi aguma arondera ingene yo kwigisha ubwo buhinga bwiwe abana b'u Burundi. Murumva yuko hariho inyatsi ngaha, shetani iri ngaha. None rero Barundi nababwire tuve hasi tuneshe iyo shetani ituma dushobora gucika intege hanyuma tukitandukanya n'Imana, kuko umuntu yihebura n'ingoga aba ariko aravuga ngo Imana turi kumwe. Naho Imana iri kumwe natwe rero tugume twibukanya ko igihe nk'ico ari cyo gusuzuma umurongo ntarengwa Imana yaciye. Icambere Imana iranka uyisumbisha ikindi kintu ico ari cyo cyose, kuko handitse ngo ntuzokurikira izindi mana kuko Umukama Imana yawe ari muri mwebwe ari Imana y'ishari. Ntimuzogerageze Umukama Imana yanyu. Ivyo tugeze ni heza cyane. Aho tugeze ni heza cyane. Ivyo mubona ni bigeragezo, kaje ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka vyose, ico mwita igeragezo ntimuze musubire kukibona. Turiko turakora ibishoboka vyose kuko icabitumye twarakibonye, ntimuze muvuge ngo nubukene bwagitumye, naba amashetani yakoreyemwe babitumye. Kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagira habe kudeta, akagenda akabuza abantu ngo ntimutange dokima y'ubu bwato burimwo igitoro.
umurundi akandika ikete ati naho muzana ico gitoro uburundi ntibushoboye kukiriha buzoriha, ugasanga n'indongozi abivuze. Ukabona umuntu ubwato batanguye kuvoma mw'igitoro akandika ikete ati kura kubwo bwato i Burundi no. Byarabaye. Nico gituma sigaye mbwira abantu nti nimureke Imana izokwikorera. Aho hose ni shetani iri kwivuga iki ngo ugira je abarije ndabisambura. Hariho abantu bagiye inama bavuga bati urya mugabo yananiranye ati rero ikintu ca mbere twokora tumugire kabagati kari mu ruzi kirebanga konyene. Ndazi ko hari habahawe biturire ngo nkunde ndabirukane bakonona ngo ndabirukane kugira ngo nce sigara ndumwe ngo nce mbura uwo dukorana. Nagira ndababwire mukora neza mukora nabi tuzojana kandi ndababwiye ko Burundi buzoshika neza kuri jambo kazoza kandi ntituzoenda mu 2060 kuko ndabona abarundi b'intwari batanguye gukora. Ndababona muhinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira kuko ndazi ko nabazoza arico kimwe maze kurobanura gihe kingana iki. Mugabo narababajwe no kubona indongo zishobora kuvuga ngo igitoro ntikizi Burundi kandi naramuhari igitoro ntimuzovuge ngo nubukene none ni kubera iki ijambo rivugwa ryonye nari igitoro. Hari ikindi kintu je nta kindi numva mu gisagara ca Bujumbura bavuga bati twebwe ingorane z'igitoro zituma ivyo kurya bitadushikira neza. None ikiro cy'ibiharage Igitega ni 1600 none i Bujumbura wumva kiba gikwiye guca yigwa ngahe? Indya nijya nawe mu gihugu ntushobora kuvuga rero ngo inzara yarateye indya zirahari. Ntushobora kuvuga ngo ubukene bwarateye kandi uzi ingene wari ukenye muri iyo minsi iheze. Wacha kubaza ati twerekesha iryo tunga wari ufise. Ushobora kuba wari ufise igibano uno munsi ukaribura. Ivyo nibisanzwe urumva ntutuganyira. Wari ufise ivyibano ntutuganyira. Ariko nagira ndababwire aha mu minsi iheze Nyabihanga wasanga hari imvunja. Hari zo mukibona. Imvunja nico kintu ca mbere ikimenyetso c'ubukene. Uburavye amaguru bose bambaye uturato. Bahora bagenda miguru wazi. Ntuze abo bantu bakenye gute? Abantu bakubwira ngo turakenye ngo ibiyeri biratevye. Ntakubwira ngo tubuza amahera yo kubigura. Oya turabuze ibiyeri. Kandi dushaka pfundikiye nta gwagwa ngaho n'impeke. Abo bantu mupfuko ntufise. Raba uduhuzu bambaye. Kera bambara ibinyebete. None ntimwibuka yanzara imwe bita ngo nzoba ndambara. None hari ikihari. Ni murabo tuzu twiza mubona ubu turiko turubakwa. Aha nkena Nyabihanga raba inzu nshasha ziri ngaha. Bagaca bavuga ngo turakenye. Ikibazo nico catewe n'inyatsi. Ico naco turiko turagikenyura neza. Jewe ndazi yuko umwizero uriho mu gihe kitarambiranye muzoza mubona ibintu byose bitonze. Imana iriho kandi izoguma itwereka amayeri. Abantu baca muri izi nzira Imana iducisha mu zindi. Basaga twadeboroze twashitse aho yanka ko dushika. Ntimwihebure rero ntagira umuntu yihebura. Uburundi burahagaze neza. Buhagaze neza cyane. Mu minsi heze nagendeye ingabo abasoda n'abapolisi mu marejo yose mu ntara zose. Nubwa mbere mbonye abasoda n'abapolisi bafise morale igwijije aho gwizijana kuri morale bahorana. Muga nk'ubu hari habo ubu bariko barajingitwa ngo kubona abasoda n'abapolisi banezerewe. Hari abariko barajingitwa. Bariho mugaragara ndababwire nta ntambwe muzodutera asoda n'abapolisi bahagaze neza cyane. Abene gihugu bahagaze neza cyane.
widoga utidoga ntutwandukiza twebwe. Turazi ko turi kumwe n'Imana. Turazi ko turi kumwe n'Imana. Ntihagire umuntu yirirwa mbere wari ko ari dodombo bunyene nabi hezu no munsi. Imana irashobora kukugira nka Korahi. Irashobora kubigira. Umuntu afise agatima k'umugararizo ubunyene ave ngaha yihanye. Yihane twifatira urugendo. Twifatira urugendo. Shetani baki inyuma. Ivyo tuvuga vyose tube turiko turibagira ivyo bibi vy'inyuma tubone bishasha gusa.